Nongeye kubaha ikaze. Umukuru w'igisirikare ca Ukraine avuga yuko ingabo z'Uburusiya atakundi zari gushobora guhitamwo atari kuva muri Kherson, inyuma yaho ingabo za Ukraine zisamburiye ibikoresho vyazo zikanahungabanya uburyo bwabo bwo kuyobora no kugenzura urugamba. General Valery Zaluzhny yavuze yuko ingabo ziwe zindiye ku kilometero 7 mu masaha 28 ashize, bituma zirekuza ibigwati bigera kuri 12 mu bumanuko bwa Kherson. Ntiyemeje canke ngo ahakane ivyatangajwe n'Uburusiya ko bwakuye ingabo mu micungararo ya Dnipro, aho umuji wa Kherson uherereye. Igisirikare ca Ukraine cari cavuze yuko Abarusiya bahagaritse gutwara abantu babavana mu muji wa Kherson kuko atabari bakivyitabira. Ubufaransa bwamenyesheje yuko bugiye kugururukiza abimukira bagira ku 200 ku nkengera za Toulon, bunagabisha Ubutaliyano yuko butohirahira ngo babuze kururuka kuko vyotera ingaruka zikomeye. Ubwato bujejwe gutabara bwitwa Ocean Viking bwakuye abo bimukira mu kiyaga Mediterane, bubanza kubatwara ku nkengera z'Ubutaliyano aho leta yegamiye ku matwara y'iburyo canke far right babwankiye kubururutsa. Umushikiranganje w'intwari yo hagati mu Faransa Gérard Darmanin yavuze yuko ivyo Ubutaliyano bwakoze bitumvikana na burya ubwo bwato bwari bwabarokoye mu mazi y'Ubutaliyano. Ubutaliyano bwabaye burahagarika kwakira impunzi Ubufaransa nako bwabaye burahagarika kwakira impunzi ziva mu Butaliyano nka kimwe mu bikorwa biri mu mugambi w'ubumwe bwa Buraya bugahamagarira ibindi bihugu byo kuri uwo mugabane kugira nkabwo. Abantu batari munsi ya 4 bishwe, abandi 10 barafatwa ingwati mu gitero c'abagwanyi bakekwa yuko arabo mu mugwi ADF hafi y'umuji wa Beni mu buseruko bwa Republika ya Demokrasi ya Congo. Abo bagwanyi bateye ikibanza c'amaduka mu gisagara ca Kabasha muri Kivu ya ruguru, ahasanzwe hari intambara. Inkuru ya Richard Yakuwe yishikirizwa na Victoria Uwonkunda. Uretse ubwicanyi no gushimuta, abitwaje ibirwanisho banatwitse ikigo cy'ubuvuzi kiri muri ako gace k'uburasirazuba bwa Congo. Batwitse amamodoka, banasahura ibintu. Iki nicyo gitero gishya cyagabwe n'abakekwa ko ari inyeshyamba za ADF. Agace gacikije umuji wa Kabasha kugarijwe n'imirwano, kandi abahatuye benshi bahunze batinya ko hagabwa ibindi bitero. Abahatuye bashoboye kuvugana na BBC bararega leta ya Congo ko ari itarashoboye gukora ibikwiriye kugira ngo ibacungire umutekano. Muri iki cyumweru ingabo za leta ya Congo zagabye igitero ku mutwe wa M23 zigaruriye agace ko mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Muri aya mezi ashize abantu barenga 90,000 bakuwe mu twabo n'imirwano iba hagati y'umutwe wa M23 n'ingabo za leta. Tukiri aho nyene muri Congo, umuryango w'abaganga batagira imbibe Médecins Sans Frontières uratabariza mu buryo bwihuta abanyekongo bakuwe mu vyabo n'intambara hagati y'abagwanyi b'umutwe wa M23 n'igisirikare ca leta muri territoire ya Rucuru muri Kivu ya ruguru. Uwo muryango uvuga yuko abanyagihugu barenga 100,000 bakuwe mu vyabo, ubu bakaba bari mu makambi hafi y'umuji wa Goma mu buzima budakwiye ikiremwa muntu. Mugenzi wanje Prudence Ngiyumva yavuganye na Baptiste Tuzo ashinzwe ihuza bikorwa by'uwo muryango uri Goma, atangura kumusobanurira uko ibintu vyifashe. Uko ibintu vyifashe muri iki gihe nuko kuva kuwa Mungu twabonye abantu ibihumbi n'ibihumbi baza kurondera ubuhungiro hafi ya Goma. Abo rero bakaba biyongera ku bandi bari basanzwe barahungiye ahitwa Kanyarucinya hafi ya Goma. Urumva kuva ku bantu bari hagati y'ibihumbi 10 n'ibihumbi 15 mu ndwi nke ziheze, ubu bageze ku bantu barenga ibihumbi 100 muri ico kibanza, bakaba babayeho mu buryo bugoye cyane. Iyo uvuze ngo babayeho mu buryo bukomeye, ubwo buryo bukomeye bumeze gute n'ubuhe? Wasobanura? Nk'akarorero tuvuze aho Kuki ku Musaya, abantu ba mbere bahunze mu ntango z'ukwezi kw'indwi, mw'ijoro barara mu masengero no mu mashuri, hanyuma ku murango bakaja hanze.
ariko ubu kubera babaye benshi cyane ntibakironka ahantu nk'aho bokwirwa, baca bubaka uturaro mu mashami y'ibiti ariko bakaryama hasi. Nicyo gituma mvuga yuko bitoroshe na gato. Abantu 100,000 bari kuryama ahantu hamwe? Cyane, ariko ibitigiri biguma bihindagurika. Nta gitigiri nyaco dufise kuko buri munsi abantu baguma bashika ngaha Kanyarucinya. Gusa buri munsi turagerageza kurondera igitigiri kigezweho, ariko turi hafi yabo nakubwiye. Mu itangazo ryanyu ko muvuga ko bakeneye ubutabazi bw'igitaraganya, ibyo bakeneye cyane byihutirwa ubu ni ibiki? Abantu bakeneye ibintu byose. Bahunze bava ahari ko harabera intambara atanda kimwe bahunganye. Ubu rero ngaha bakeneye ibyo kurya, amazi, aho kwivuriza, bakeneye byose. Nk'aho ngaho muri MSF mufite ibikenewe rero byo kubafasha? Oya, twenyine ntidushobora kuronka ivyo bakwira. Nico gituma kuva mu kwezi kw'indwi tuguma tugerageza gutabaza mu yandi mashirahamwe kugira dufashe kubaronsa ivyankenerwa. Muranavuga kandi ko mufite impungenge z'ubuzima kuri izo mpunzi. Izo mpungenge ni izihe? Indwara tubona zishobora kwaduka zikabangamira abantu ni nka kolera, agasama. Nk'ubu turafise abo twikeka yuko bazirwaye, turiko turabakurikirana, twongera dukurikirana ibijanye n'indwara zikwiragizwa n'amazi. Kuko kubera atamazi akwiye dushobora kuronka yo guha abantu bose. Bamwe baca bakoresha amazi y'imvura yiretse mu biziba. Nico gituma tugerageza uko dushoboye kugira ngo duhe amazi abantu bose. Batiste Tuzo, umuhuza bikorwa muri MSF Goma. Tugeze ku isaha imwe buri minota 22 mu karere k'ibiyaga binini. BBC gahuza miryango Igoma. Ni kuri FM 93 n'ibice 8. Gahuza miryango ibajane mu Rwanda aho Perezida Paul Kagame yakuye mu mirimo yiwe uwari umushikiranganje w'ubutegetsi bw'igihugu Jean-Marie Vianney Gatabazi yasubiriwe na Bwana Jean-Claude Musabyimana. Gatabazi akaba yagize umushikiranganje w'ubutegetsi bw'igihugu mu kwezi kwa gatatu mu mwaka ushize. Kugeza ubu nta makuru yatangajwe kuco bacatumye akugwa muri ayo mabanga. Ni inkuru y'umunyamakuru wa BBC Ive Bucana ari Kigali. Itangazo ryashyizweho umukono na Minisitiri w'Intebe Edouard Ngirente rivuga ko Perezida wa Repubulika Paul Kagame yagize Bwana Jean-Claude Musabyimana Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu kuva kuri uyu munsi tariki 10 z'ukwezi kwa 11. Musabyimana asimbuye kuri uwo mwanya Jean-Marie Vianney Gatabazi wari Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu kuva mu kwezi kwa gatatu mwaka ushize. Ni umwanya yari yagiyeho mu mpinduka zakozwe muri guverinoma icyo gihe, akaba yari guverineri w'intara y'Amajyaruguru. Umwanya nawo yagiyeho muri 2017 mbere yamaze imyaka 14 ari umudepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Mu gihe yari guverineri w'intara y'Amajyaruguru mu mwaka w'2020 mu kwezi kwa gatanu, Gatabazi yahagaritswe ku mirimo ye na Perezida Paul Kagame. Mu itangazo ryavugaga ko hari ibyo yagombaga kubazwa yarakurikiranyweho, ariko yaje gusubizwa mu mirimo ye nyuma y'amezi 2 gusa. Icyo gihe nta cyatangajwe kigendanye n'ibyo yarakurikiranyweho. Gusa mbere yuko asubira mu mirimo ye, ku rukuta rwe rwa Twitter yanditse ubutumwa atakambira Perezida Kagame amusaba kumubabarira. Kuri ubu nta makuru arenze kuyatangajwe kwivanwaho rye. Gusa bamwe mu basesenguzi mu binyamakuru byo mu Rwanda barabisanisha n'ibyavugiwe mu rukiko mu rubanza rw'uwari umunyamabanga wa leta ushinzwe umuco Edouard Bamporiki mu kwezi gushize. Izina rya Gatabazi Jean-Marie Vianney ryagarutsweho. Bamporiki yumvikanye mu rubanza avuga ko yafashije umucuruzi w'inshuti ye kumugeza ku bategetsi batandukanye. Avugamo Gatabazi ngo kugira ngo bamukorere ubuvugizi mu buyobozi bw'umujyi wa Kigali, umujyi wa Kigali umufashe kumufungurira uruganda rwari rwafunzwe kubera kudakurikiza amategeko. Kubigendanye na Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu mushya Bwana Musabyimana Jean-Claude ntiyarazwi cyane muri politike y'u Rwanda. Yarasanzwe ari umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi kuva mu mwaka wa 2018. Mbere yaho yabaye guverineri w'intara y'Amajyaruguru umwaka umwe wa 2017. Turagaruka ku makuru yerekeye u Rwanda tuyafatiye Irahe ahabera urubanza rwa Felicien Kabuga, ariko tubanze dukubitire muri
Kenya aho sentare yatanze uburenganzira ku bushikirizamanza bwo gukura ikirego imbere y'intahe cerekeye icegera c'umukuru w'igihugu Rigathi Gachagua yaregwa ruswa iciye miliyoni 60 z'amadolari ku mpamvu zibura ry'ibimenyetso bihagije. Yarasanzwe afise ibirego vyinshi vya ruswa kandi hari ibibazo ku nkomoko y'ubutunzi bwiwe. Kuva Perezida William Ruto agiye ku butegetsi mu kwezi kw'icenda, abashikirizamanza bakuye muri sentare ibirego vya bamwe mu bamushigikiye kubera impamvu nka benizo. Inkuru ya Wilrose umishikizwa na Yvette Kabatesi. Iki cyemezo cy'urukiko ni ingenzi cyane kuri Vice President wa Kenya. Mu kwezi kwa karindwi umwaka ushize, Rigathi Gachagua yari mu nkiko aregwa kwikubira umutungo wa leta mu buryo butemewe, amafaranga afite inkomoko mbi n'ibyaha bifitanye isano no gukora ibintu ashobora kugiramo inyungu zijyanye n'umwanya afite. Abashinzwe iperereza bariho bashakisha uburyo za miliyoni z'amadolari zagiye zinyura kuri za konte ze za banki. Yahakanye ibyo byaha byose mu gihe Kenya benshi bibaza aho yakuye ubutunzi bwinshi afite. Kuba umuyobozi w'ubushinjacyaha bwa leta yemerewe kureka ibyo birego n'ibindi birebana na ruswa byaregwaga abanywanyi ba Perezida William Ruto byahagurukije urwikekwe. Kuri bamwe ibyo binyuranije n'indahiro ya Ruto wijeje guhangana na ruswa. Barakoze mu runana nkuko twabibemereye ejo ndetse no mu kanya rero uyu munsi urwego ruburanisha imanza zitarangijwe na sentare yashinzwe guca imanza z'abakoze jenoside mu Rwanda yakomeje urubanza icabona c'umunyororo ari mu ibohero yagiriza Felicien Kabuga yumvirizwa kugira ngo avuge ivyazi ku ruhare rwa Felicien Kabuga muri jenoside yabaye mu Rwanda 1994. Ico cabona rero cabwiye abacamanza bari ku cicaro cirahe we ari Arusha hamwe n'abashikiriza manza hakoreshejwe ikoranabuhanga rya video ko yari mu mugwi wagiye ku kibuga c'indege cagoma kwakira ibigwanisho byashizwe mu modokari zarimwo niya Kabuga. Reka twumve inkuru ya mugenzi wacu Didier Bikorimana yakurikiranye kuri ubwo rubanza ari Nairobi ku buryo bwa video agakora inkuru mushikizwa na Hari Yusufu Mugenzi. Iburanisha ry'uyu munsi ryaranzwe n'uruhande rwunganira Kabuga ruhata ibibazo umutangabuhamya watangiye gutanga ubuhamya ejo bushinja Kabuga. Nkuko byagenze ejo hari ubwo iburanisha ryagiye mu muhezo kubera kurinda ko umwirondoro w'umutangabuhamya umenyekana. Kubera iyo mpamvu kandi izina rye ntiryavuzwe kandi isura ye n'ijwi rye byahinduwe. Umunyamategeko François Mate wo mu itsinda ryunganira Kabuga niwe wahawe umwanya wo guhata ibibazo umutangabuhamya. Biturutse ku bibazo yabajijwe, umutangabuhamya yavuze ko yarakuriye itsinda ryari rishinzwe umutekano wahabereye inama yari igamije gukusanya amafaranga yo kugura intwaro yabereye kuri hoteli Meridie ku Gisenyi. Yavuze ko hari ubwo yinjiye muri iyo nama asanga Kabuga ariwe ufite ijambo. Nguwo munsi hakusanyijwe miliyoni 160 z'amafaranga y'u Rwanda, bamwe bayatangira aho abandi batanga za sheke. Yaravuze ko kuntu yari mu itsinda ryagiye ku kibuga cy'indege cya Goma gufatayo intwaro, ngo zimwe zatangiwe ku kibuga Kabuga hari zihabwa uwari burugumesitiri wa komine Nyamyumba n'uwa komine Kayove.